Zaburi ya 91. Uba mu bwigoko bwisumba vyose azokwama ari mu gitutu c'ishobora vyose. Ndabwira Uhoraho, nturi ubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira, Imana yanje nizigira. Kuko ariyo izogukiza umutego w'umutezi n'ikiza gihonya. Izokubundikira mu moya yayo, kandi uzohungira munsi y'ivyobi vyayo, ukuri kwayo n'inkinzo n'icuma co kwikingiriza. Ntuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mw'ijoro, canke n'umwampi urashwe ku murango, canke n'ikiza kigendagendera mu mwiza, canke n'agatikizo kayogeza mu mashoka. Abantu 1000 bazohindikirana iruhande yawe, n'ibihumbi 10 iburyo bwawe, ariko ntibizogushikako. Uzobirabisha amaso yawe gusa, ubone ingero y'abanyakibi. Wagize Uhoraho ubuhungiro bwawe, yisumba vyose wayigize uburuhukiro. Nta kibi kizogira ico kikugira, kandi nta cago kizokwegera ihema ryawe. Kuko azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame mu nzira zawe zose. Bazokuramira mu maboko yabo, woye gutsitara kw'ibuye. Uzokandagira intambwe n'imamba, uzosiribanga umugunza w'intambwe n'ikiyoka. Kuko yankunze akaramata, nico gituma nzomukiza, nzomushira hejuru, kuko yamenye izina ryanje. Azonyambaza nanje ndamwitabe, nzobana nawe mu marushwa, ndamukize muhe icubahiro. Nzomuhaza kuramba, kandi nzomwereka agakiza kanje. Zaburi ya 92. Iyi zaburi ni indirimbo yo kuririmbwa kw'isabato. Ni vyiza gushima Uhoraho no kuririmbira izina ryawe ishimwe, ewe usumba vyose, kwerekana imbabazi zawe mu gitondo, n'ingene n'umwizigirwa ko bwije, tuvugira inanga y'imirya 10 n'ikembe, tukomanza inanga. Kuko wewe Uhoraho wanejereje kubw'igikorwa cawe wakoze, nzovugishwa impundu n'ibikorwa vy'intoke zawe. Erega ibikorwa vyawe birakomeye Uhoraho, ivyiyumviro vyawe bishika ivyina kure. Umuntu w'ikijuju ntazi ibi, n'igipfu ntikibitahura. Iyo abanyakibi baruse nk'ubwatsi, kandi inkozi z'ibibi zose iyo zitotahaye, ni kugira ngo barandurwe gushitsa ibihe vyose. Ariko wewe Uhoraho ushizwe hejuru gushitsa ibihe bitazoshira. Ehe abansi bawe Uhoraho, ehe abansi bazohona, inkozi z'ibibi zose zizosabagira. Ariko washize hejuru ihembe ryanje nk'iry'imbogo, nsizwe amavuta masha. Kandi ijisho ryanje ryiboneye abansi banje, amatwi yanje yiyumviye uko inkozi z'ibibi zimpagurukiye zibaye. Umugororotsi azototahara nk'ikigazi, azoshirwa hejuru nk'igiti c'isederi c'i Lebanoni. Abatewe mu rugo rw'Uhoraho bazototaharira mu nyubakwa z'Imana yacu. No mu basaza bazoba bacama, bazogira ubukame bwinshi n'itoto, kugira ngo vyerekane yuko Uhoraho atunganye, ni wewe gitandara canje, atarimwo kugabitanya na gukeya. Zaburi ya 93. Uhoraho arahangamye, avogereye mu cubahiro, Uhoraho aravogereye, akenyeje inkomezi. Noneho isi nayo irashimangiye, ntinyiganyizwa. Ingoma yawe yarahamye uhereye kera, wamyeho uhereye kera hose. Uhoraho, inzuzi zishize hejuru, inzuzi zishize hejuru amajwi yazo, inzuzi zishira hejuru kubomborana kwazo. Amajwi y'amazi menshi, imifunda ihambaye yo mu kiyaga, Uhoraho ariyo hejuru arabirusha inkomezi. Ivyo washingiye intahe ni ivyo kwizigirwa cane, Uhoraho ukwera kubereye inzu yawe ibihe bitazoshira. Zaburi ya 94. Uhoraho, Mana nyene guhora, Mana nyene guhora kayangana. Ewe mucamanza w'abari mw'isi, nuhaguruke, abibona ubasubirize mu nkoko. Ewe Uhoraho, abanyakibi bazogeza hehe?
abanyakibi bazogeza hehe kwitera hejuru? Bararokomboka bakavugana amanyama, inkozi z'ibibi zose zirihaya. Bamenagura abantu bawe Uhoraho, bahaza ishamvu yawe. Bica umupfakazi n'inyambukira, bica n'imfuvyi. Bakavuga bati Uhoraho ntaja kubibona, Imana ya Yakobo ntija kubibabara. Yemwe bijuju vyo mu bantu, nimwibaze ibi, mwabipfumwe, muzoca ubwenge ryari? Iyabaditse ugutwi yobura kumva, iyabumvye ijisho yobura kubona. Imwe ihana ayandi mahanga yobura guhana, kandi ariyo yigisha abantu ubwenge. Uhoraho arazi ivyiyumviro vy'abantu, ko ari impwemu zihumetswe gusa. Ewe Uhoraho, hahirwa umuntu uhana ukamwigisha ivyageze vyawe, kugira ngo umuruhure mu misi y'ivyago, gushitsaho icobo kizokwimbirwa abanyakibi. Kuko Uhoraho atazota abantu biwe, kandi atazoheba ishamvu yiwe, kuko guca imanza kuzosubira kugororoka, kandi abafise imitima itunganye bose niko bazokurikira. Ninde azokura hasi ngo ntabare kurwanya abanyabyaha? Ninde azohagarara akantabara ngo turwanye inkozi z'ibibi? Iyo Uhoraho ataba umutabazi wanje, ubugingo bwanje buba bwaciye bugerera ahantu h'agacerere. Nkivuga n'ikirenge canje kiranyereye, imbabazi zawe Uhoraho zarandamiye. Iyo amazinda abaye isinzi muri jewe, ivyo mpumuriza binezereza ubugingo bwanje. Mbega abagoreka imanza bazohura nawe, kandi ari bo bagira ivyagezwe urwitwazo rwo kugira nabi. Bakoranira hamwe gutera ubugingo bw'umugororotsi, bagatsindisha amaraso adafise igicumuro. Ariko Uhoraho yambereye igihome kirekire kinkingira, Imana yanje n'igitandara c'ubuhungiro bwanje. Kandi izobagarukana ku kugabitanya kwabo, izobarandura ku bw'icaha cabo. Uhoraho Imana yacu azobarandura. Zaburi ya 95. Nimuze turirimbire Uhoraho, tuvugirize impundu igitandara c'agakiza kacu. Tuje mu nyonga ziwe tumushima, tumuvugirize impundu n'indirimbo. Kuko Uhoraho ari Imana ihambaye, n'umwami ahambaye asumba ibigirwamana vyose. Ikuzimu hari mu kuboko kwiwe, kandi impinga z'imisozi miremire nazo niziwe. Ikiyaga n'iciwe, niwe yakiremye, intoke ziwe nizo zabumvye imusozi. Nimuze tumusenge twunamye, tufukamire Uhoraho umuremyi wacu, kuko ari we Mana yacu, natwe turi abantu b'icanya ciwe, turi intama zo mu kuboko kwiwe. Uyu munsi icompa mukumva ijwi ryiwe. Ntimukomantaze imitima yanyu nk'uko mwayikomantanirije i Meriba, no kuri wa munsi w'i Masa mu bugaragwa, hamwe ba sogokuruza banyu bangeragereza, bakancaca, bakabona igikorwa canje. Nashavuriye abico gihe imyaka 40, ndavuga ntabana abantu bama bazimira mu mitima yabo, kandi ntibamenye inzira zanje. Nico catumye ndahirana uburake, ntibazoshika mu buruhukiro bwanje. Zaburi ya 96. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nsha, yemwe abari mw'isi mwese muririmbire Uhoraho. Muririmbire Uhoraho, mushimagize izina ryiwe, mumenyekanishe agakiza kiwe uko bukeye. Mwamamaze mu mahanga ubwiza bwiwe, n'ibikorwa bitangaje yakoze mu vyamamaze mu moko yose. Kuko Uhoraho ahambaye, abereye gushimwa cane, n'uw'igitinyiro kuruta ibigirwamana vyose. Kuko ibigirwamana vyose vy'amahanga ari ubusa, ariko Uhoraho niwe yaremye amajuru. Icubahiro n'ububasha biri imbere yiwe, ubushobozi n'igikundiro birahera hiwe. Yemwe imiryango y'amahanga, mwaturire Uhoraho, mwaturire Uhoraho ingene afise icubahiro n'inkomezi. Mwaturire Uhoraho ingene izina ryiwe ribereye icubahiro, muze mu nyubakwa ziwe muzanye ishikanwa. Musenge Uhoraho mwubashe, mushadishije ukwera, yemwe abari mw'isi mwese
muhindire agashitsi imbere yiwe. Muvuge mu mahanga mutora harahangamye, isi nayo irashimangiye ntishobora kunyiganyiga, azocira amahanga imanza zibereye. Ijuru nirinezerwe, isi nihimbarwe, ikiyaga nikibomborane bo n'ibicuzuye. Indimiro n'ibizezemwo nibivuza impundu, niho ibiti vyose vyo mw'ishamba bizoririmbishwa n'akanyamuneza. Imbere y'Uhoraho kuko agiraze gucira abari mw'isi imanza, azocira abari mw'isi imanza zibereye, n'amahanga kuko ari umwizigirwa. Zaburi ya 97. Uhoraho arahangamye, isi nihimbarwe, ibizinga vyo mu kiyaga binezerwe uko bingana. Ibicu n'umwiza biramukikije, ukugororoka n'imanza zibereye nivyo ingoma yiwe ihagazeko. Umuriro umwitangira imbere, uyigiza abagwanizi biwe impande zose. Imiravyo yiwe yabonesheje mw'isi, ibihugu birabibona bihinda agashitsi. Imisozi yagira imbere y'Uhoraho nk'ibishashara, imbere y'umwami w'isi yose. Amajuru atangaza ukugororoka kwiwe, amahanga yose yabonye ubwiza bwiwe. Abasenga ibishushanyo bibajwe bakirata ivy'ubusa, nibamaramare, ibigirwamana vyose biramwunamira. Isiyoni haravyumvise haranezerwa, abakobwa b'i Buyuda bahimbarwa n'imanza zabo zibereye, ewe Uhoraho. Kuko wewe Uhoraho usumba vyose, ukaba uri hejuru y'isi yose, ushizwe hejuru cane y'ibigirwamana vyose. Yemwe abakunda Uhoraho nimwanka ibibi, azigama ubugingo bw'abakunzi biwe, abarokora mu maboko y'abanyakibi. Umuco urasira umugororotsi, bona umunezero kuba imitima itunganye. Munezererwe Uhoraho yemwe bagororotsi, kandi muhimbaze izina ryiwe ryera. Zaburi ya 98. Zaburi. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo sha, kuko yakoze ibitangaza, ikiganza ciwe c'iburyo n'ukuboko kwiwe kwera yabizanishije agakiza. Uhoraho yamenyekanishije agakiza kiwe, ukugororoka kwiwe yakugaragaje ahabona mu maso y'amahanga. Yibutse imbabazi ziwe n'ukugororoka kwiwe, ngo abigirire inzu ya Isirayeli, abo ku mpera z'isi zose babonye agakiza k'Imana yacu. Yemwe abari mw'isi mwese muvugirize Uhoraho impundu, turika muririmbishwe n'umunezero, mbere muririmbishe ishimwe. Muririmbire Uhoraho ishimwe, muvugira inanga, muririmba indirimbo. Muvugishirize impundu imbere y'umwami Uhoraho, inzumbete n'ijwi ry'inzamba. Ikiyaga nikibomborane bo n'ibicuzuye, n'isi n'abayibamwo bose, inzuzi nizikoma amashi, imisozi niririmbishirizwe icarimwe n'umunezero imbere y'Uhoraho, kuko agiraze gucira abari mw'isi imanza, azocira abari mw'isi imanza zigororotse, n'amahanga izibereye. Zaburi ya 99. Uhoraho arahangamye, amahanga ahinze agashitsi. Avyagiye ku bakerubi, isi iranyiganyiga. Uhoraho arahambaye muri Siyoni, kandi ari hejuru kure y'amahanga yose. Nibatazira izina ryiwe rihambaye riteye ubwoba, niwe yera. Inkomezi z'umwami no gukunda imanza zibereye, ni wowe ushinga ibiroranye. Imanza zibereye n'izigororotse, ni wowe ubikorera mu ba Yakobo. Nimushire hejuru Uhoraho Imana yacu, muname muri imbere y'indava yo munsi y'ibirenge vyiwe, niwe yera. Mose na Aroni bo mu baherezi biwe, na Samweli bo mu bambaza izina ryiwe,
barambaza Uhoraho akabishura. Yobaririra mu nkingi y'igicu, bakitondera ivyo yashingiye intahe n'ibwirizwa yabahaye. Uhoraho Mana yacu wahora ubishura, wari Imana ibaharira naho wabahora ivyo bakora. Nimushire hejuru Uhoraho Imana yacu, musengere ku murwa wiwe wera, kuko Uhoraho Imana yacu ari uwera. Zaburi y'ijana. Zaburi y'ishimwe. Yemwe abari mw'isi yose, muvugirize Uhoraho impundu. Musabe Uhoraho munezerewe, muze mu nyonga ziwe muririmba. Mumenye yuko Uhoraho ari we Mana, niwe yaturemye, natwe turi abiwe, turi abantu biwe, turi intama zo mu canya ciwe. Mushike mu birimba vyiwe mushima, no mu nyubakwa ziwe muhimbaza, mumukengurukire, mushemagize izina ryiwe. Kuko Uhoraho ari mwiza, imbabazi ziwe zihoraho ibihe bidashira, kandi ahora ari umwizigirwa no gushitsa ibihe vyose. Zaburi y'ijana na rimwe. Zaburi ya Dawidi. Ndaririmba ntazira imbabazi n'imanza zibereye Uhoraho, ni wewe ngira ndirimbira ishimwe. Nzokwitondera kugendera mu nzira itunganye, uzoza aho ndi ryari. Nzokwama ngendana mu nzu yanje umutima utunganye. Sinzogira ikibi shira imbere y'amaso yanje, nanka igikorwa c'ibigoryi ntikizomatana nanje. Umutima ugoramye uzomva ko sinzogira ikibimenya. Ubeshera mugenzi we mu mpisho nzomurandura, ugamika akagira umutima wibona sinzomwihanganira. Amaso yanje azoba kubizigirwa bo mu gihugu, kugira ngo tubane, ugendera mu nzira itunganye niwe azonkorera. Ugunga ntazoba mu nzu yanje, ubesha ntazotsimbatara imbere y'amaso yanje. Uko bukeye nzohonya abanyakibi bose bo mu gihugu, kugira ngo ndandure inkozi z'ibibi zose ndazimare ku murwa w'Uhoraho. Zaburi y'ijana na kabiri. Gusenga ku munyamababaro y'umutima wiwe udendebukiwe, akajojera amaganya yiwe imbere y'Uhoraho. Zirikana wumva gusenga kwanje Uhoraho we, ugutakamba kwanje kugushikeko. Ntumpishe mu nyonga hawe ku munsi w'umubabaro wanje, numvangira ugutwi ku munsi ntakambako, unyishure vuba. Kuko iminsi yanje ishira nk'umwotsi, amagufa yanje yaka nk'umuriro. Umutima wanje ukubiswe nk'ubwatsi, urakabiranye, kuko nibagira kurya igisa canje. Ijwi ry'umuniho wanje ritumye amagufa yanje amatana n'inyama zanje. Meze nk'inyanana yo mu bugaragwa, mpindutse nk'igihuna co mu misaka. Mba maso mpindutse nk'akanyoni kari konyene ku gatwi k'inzu. Abansi banje barantuka umunsi ukira, abandandamukiye bahinduye izina ryanje agatukisha. Kuko ndya umunyota nk'ivyo kurya, sukiranya ivyonywa n'amosozi, kubw'ugushangashirwa kwawe n'uburake bwawe, kuko wanteruye ukanta. Iminsi yanje imeze nk'igitutu kirehutse, kandi nkabiranye nk'ubwatsi. Ariko weho Uhoraho, uhanganye ibihe bidashira, icibuso cawe kizohoraho ibihe vyose. Uzohaguruka ugirire imbabazi i Siyoni, kuko igihe co kuhagirira ikigongwe gishitse, mbere igihe cashizweho kirashitse. Kuko basavyi bawe bahimbarwa n'amabuye yaho, umukungugu waho ubateye akagongwe. Bizotuma amahanga yubaha izina ryawe Uhoraho, n'abami bose bo mw'isi bakubaha icubahiro cawe, kuko Uhoraho azoba asubiye kubaka i Siyoni, kandi azoba abonekanye icubahiro c'ubwiza bwiwe. Ashize umutima ku gusenga kw'abatagira ishinge na rugero, ntiyakengereye ugusenga kwabo. Ivyo bizokwandikirwa ab'igihe kizoza, ubwoko buzoremwa buzoshima Uhoraho. Kuko azoba arungurutse hasi ari hejuru ahera hiwe, Uhoraho arungurutse isi ari mw'ijuru, kugira ngo yumve ukuniha kw'imbohe, abohore abagerewe gupfa,
ngo abantu bamenyekanishe izina ry'Uhoraho i Siyoni n'ishimwe ryiwe i Yerusalemu, amahanga n'ibihugu by'abami aho bazoshengerera gusaba Uhoraho. Yaciriye intege zanje mu nzira, yagabanije iminsi yanje. Ndavuga nti Mana yanje, ntunkureho gicagatije iminsi yanje, imyaka yawe yamaho ibihe byose. Mbere na mbere washizeho itanguriro ry'isi, kandi amajuru n'igikorwa c'intoke zawe. Ivyo bizoshira, ariko weho uzohoraho, mbere ivyo byose bizosaza nk'impuzu, uzobikuranya nk'impuzu bikuranwe n'ibindi, ariko weho uri uko wamye, imyaka y'ukubaho kwawe ntizogira iherezo. Abana b'abasavyi bawe bazohoraho basindaje, uruvyaro rwabo ruzotsimbatarizwa imbere yawe. Zaburi y'103. Zaburi ya Dawidi. Mutima wanje himbaza Uhoraho, namwe ibimbamwo vyose muhimbaze izina ryiwe ryera. Mutima wanje himbaza Uhoraho, ntiwibagire ivyiza yakugiriye vyose. Niwe aharira ibigabitanyo vyawe vyose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo ntibuje mu mahonero, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'igitsibo, agahaza ubukambwe bwawe ivyiza, agatuma usubira mu busore busha bumeze nk'ubw'inkukuma. Uhoraho akora ivyo kugororoka, agacira imanza impahazwa. Yamenyesheje Mose inzira ziwe, ibikorwa vyiwe yabimenyesheje Abisirayeli. Uhoraho yuzuye imbabazi, n'umunyabuntu, ateba kuraka, agira ikigongwe cinshi, ntazokwama hana, ntahorana uburaka iminsi yose. Ntiyatugiriye ibihwanye n'ivyaha vyacu, ntiyadusubirije mu nkoko ibihwanye n'ibigabitanyo vyacu. Nk'uko ijuru ryitanguye isi, niko ikigongwe agirira abamwubaha kingana. Nk'uko iburasirazuba hitanguye iburengerazuba, uko niko yashize kure ibicumuro vyacu. Nk'uko se w'abana abagirira akagongwe, niko Uhoraho akagirira abamwubaha. Kuko azi iremwa ryacu, yibuka ko turi umukungugu. Umuntu we iminsi yiwe ni nk'iy'ivyatsi, nk'ishurwe yo ku musozi niko yamuza. Kuko umuyaga uricako rikaba rishize, ahantu haryo ntiharimenye ukundi. Ariko imbabazi Uhoraho agirira abamwubaha zahereye kera hose, zikazoshitsa ibihe vyose, kandi ukugororoka kwiwe kuzoshitsa no ku buzukuruza babo. Niko agirira abitondera isezerano ryiwe, bakibuka ivyagezwe vyiwe bakabikora. Uhoraho yahamangiye intebe yiwe mw'ijuru, ubwami bwiwe buganza vyose. Muhimbaze Uhoraho, mwebwe bamarayika biwe, mwebwe abanyenkomezi nyinshi bashikisha ijambo ryiwe, kubangira ugutwi ijwi ry'ijambo ryiwe. Muhimbaze Uhoraho, mwebwe ngabo ziwe zose, yemwe basavyi biwe bakora ibimuhimbara. Muhimbaze Uhoraho, yemwe ibikorwa vyiwe vyose, muhimbarize ahantu hose aganza. Umutima wanje himbaza Uhoraho. Zaburi y'104. Mutima wanje himbaza Uhoraho. Uhoraho Mana yanje, uruhambaye cane, wisakaye igitinyiro n'icubahiro. Wifubika umuco nk'umwambaro, ugaranzura ijuru nk'ihema. Ushinga inkingi z'isenge zawe mu mazi, uhindura ibicu umukogo tugenderamwo, ugendera ku mababa y'umuyaga. Uhindura abamarayika bawe imiyaga, abasavyi bawe ubahindura umuriro waka. Washizeho amatanguriro y'isi, ngo yoye kuzonyiganyizwa gushitsa ibihe bidashira. Wayoroshe ikiyaga nk'impuzu, amazi areremba hejuru y'imisozi miremire. Ahungishwa no gukankamira kwawe, yirukishwa no guhinda kw'inkuba yawe, aca ku misozi, amanukana imyonga, ashika mu kibanza wayagereye. Wayakubitiye ibango ngo yoye kurirengana, kugira ngo ntagaruke akarengera isi. Urungika amariba mu myonga, imigezi itemba hagati y'imisozi,
ishokwa n'ibikoko vyose vyo mw'ishamba, indogoba z'inyeshamba zishira inyota. Inyoni n'ibisiga vyo mu kirere biba kuri iyo migezi, bijwiragirira mu mashami. Imisozi uyirekurira kw'imvura ivuye ku nsenge zawe, isi hazwa n'ibivuye mu bikorwa vyawe. Umereza nk'ubwatsi, umeza imboga zo kugaburira abantu, kugira ngo bakurire umutsima mwivu, na vino inezereza imitima y'abantu, n'amavuta yo kuyagagisha mu maso habo, kandi ngo umutsima uha imitima y'abantu amagara. Ibiti vy'Uhoraho birahaga, ibiti vy'amasederi vy'i Lebanoni yateye, ivy'inyoni n'ibisiga vyarikako ivyari, agasozi gafise inzu yako ku biti vy'akajwari. Imisozi miremire ni iy'impene z'inyeshamba, ibitandara n'ubuhungiro bw'inkezi. Washiriyeho ukwezi kumenyekanisha ibihe, izuba rirazi iyo rirengera. Uzana umwiza hakaba ijoro, niho ibikoko vyose vyo mu kibira bisokoroka bisoboka. Imigunza y'intambwe iroherana igomba ico yofata, ku Mana niho ironderera ivyo kurya vyayo. Izuba ryarasa zikigira, zikaryama mu masenga yazo. Abantu bagasohoka bakaja ku bikorwa vyabo, no mu butame bwabo bakageza ku mugoroba. Uhoraho we, erega ibikorwa vyawe ni ivy'uburyo bwinshi. Vyose wabikoresheje ubwenge, isi yuzuye ubutunzi bwawe. Ehe kiriya kiyaga kinini cagutse, kirimwo ibikwega inda hasi, bitoharurika, ibikoko bito bito na binini binini. Niho amato agendera, niho ingona iba, wayiremye ngo yikinemwo. Ivyo vyose biguhanga amaso, kugira ngo bigaburire ivyo kurya vyavyo igihe kigeze. Bitororokanya ivyo bihaye, upfumbaturura igipfunsi cawe, bigahaga ivyiza. Uhisha mu nyonga hawe, bigahinda agashitsi, ubikuramwo impwemu, bigaca bipfa, bikisubirira mu mukungugu wavyo. Urungika impwemu yawe, bikaremwa, uhindura isi, igasubira itoto. Icubahiro c'Uhoraho nicameho ibihe bidashira, Uhoraho nanezererwe ibikorwa vyiwe, araba isi igahinda agashitsi, akora ku misozi igafumba umwotsi. Nzokwama ndirimbira Uhoraho nkiriho, nzokwama ndirimbira Imana yanje ishimwe ngihumeka. Ivyo niyumvira biryohera, nanje nzokwama nezererwa Uhoraho. Abanyavyaha nibahone bashire mw'isi, ababiboye kubaho ukundi. Umutima wanje himbaza Uhoraho, haleluya. Zaburi y'105. Nimushime Uhoraho, mwambaze izina ryiwe, mumenyekanishe ibikorwa vyiwe mu mahanga. Mumuririmbire ishimwe, muvuge ibikorwa vyiwe vyose bitangaje. Mwirate izina ryiwe ryera, imitima y'abarondera Uhoraho inezerwe. Murondere Uhoraho n'inkomezi ziwe, murondere mu nyonga hiwe ibihe bidashira. Mwibuke ibikorwa vyiwe bitangaje yakoze, ibitangaza vyiwe n'amateka yo mu kanwa kiwe, yemwe ruvyaro rwa Aburahamu umusavyi wiwe, yemwe bana ba Yakobo abo yatoranije. Uhoraho niwe Mana yacu, amateka yiwe ari mw'isi yose. Yama yibuka isezerano ryiwe imisi yose, ijambo yashinze yama ryibuka, uko urunganwe rugenda rukurikirana gushitsa ibihe 1000. Niryo sezerano yasezeranye na Aburahamu, indahiro yarahiye Isaka, akayongera kuri Yakobo, ayitsindagira, ngwibe icagezwe kuri Isirayeli, ngwibe isezerano ry'intava, akavuga ati ni wewe nzoha igihugu c'i Kanani, ngo kibe ishamvu mu kubitiwe amabango. Bari bakira abantu b'imparurwa, mbere bari bake cane, kandi ari inyamukira muri co, bayerera bava mw'ihanga baja mu rindi, bava ku mwami umwe baja mu bundi bwoko. Ntiyakundira umuntu n'umwe ko bazingirikira, mbere yahanye abami ababahora, ati ntimukore kubona arobanuje amavuta,
ntimugire ico mugira abavugishwa nanje. Ahamagara amapfa ngo atere mu gihugu, avuna inkoni yose bishimikije nivyo vyo kurya vyabo. Atuma umuntu wo kubitangira imbere, ni Yosefu yaguzwe ngo agirwe umuja, bababarisha ibirenge vy'iminyororo bamushira mu vyuma. Kugeza aho iryavuzwe n'Uhoraho ryashikiye, ijambo ryiwe ryaramugerageza. Umwami yaratumye, baramubohora, Segaba w'amahanga yaramurekuye. Amuhindura umuzezwarugo wiwe, amugira Segaba kw'itunga ryiwe ryose. Ngo agabe abaganwa biwe uko agomba, yigisha abakuru biwe ubwenge. Kandi Isirayeli aja muri Egiputa, Yakobo agerera mu gihugu ca Hamu. Kandi Uhoraho agwiza abantu biwe cane, abagira abanyenkomezi kurusha abansi babo. Ahindura imitima ya bano ngo banke abantu biwe, bagira icenge abasavyi biwe. Atuma Mose umusavyi wiwe na Aroni yatoranije. Bashira hagati muri bo ibimenyetso vyiwe, bakorera ibitangaza mu gihugu ca Hamu. Arungika umwiza, burakorana, nabo ntibarenga amajambo yiwe. Ahindura amazi yabo amaraso, yica amafi yabo. Igihugu cabo kinyagaramwo ibikere no mu ngoro z'abami babo. Avuga ijambo, hatera amasinzi y'ibibugu n'imibu mu gihugu cabo cose. Abarungikira urubura mu gishingo c'imvura, n'umuriro ururumba mu gihugu cabo. Akubita imizabibu yabo n'insukoni zabo, avunagura ibiti vyo mu gihugu cabo. Avuga ijambo, inzige ziratera, n'inzikira zidaharurika. Zirya ibimera vyose vyo mu gihugu cabo, zirya ivyeze mu mirima yabo. Ageseza abana b'imfura bose bo mu gihugu cabo, amara ubuzibura bwabo. Akuramwo Abisirayeli bafise amafeza n'amazahabu, nta munyantege nke yari mu miryango yabo yose. Babonye bagiye, haba umunezero muri Egiputa, kuko gutera ubwoba kwabo kwari kubafashe. Agaranzura igicu co kubatwikira, n'umuriro wo kubamurikira mw'ijoro. Barasaba, azana inkware, abahimvye umutsima wo mw'ijuru. Atobora igitandara, amazi aradudubiza, atemba ahantu hagadutse nk'uruzi. Kuko yibutse ijambo ryiwe ryera, na Aburahamu umusavyi wiwe. Akurayo abantu biwe banezerewe, abo yatoranije abakurayo baririmba. Abaha ibihugu vy'abanyamahanga, batwara ivy'abanyamahanga bacumukuriye. Aho vyaba bityo, kwari kugira ngo bitondere ivyagezwe vyiwe, bagendere mu vyo yashinze. Haleluya. Zaburi y'106. Haleluya. Nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Ninde yoshobora kudondora ibikorwa bikomeye Uhoraho yakoze, canke kwerekana ishimwe ryiwe ryose? Hahirwa abitondera ibitunganye, hahirwa uwama akora ivyo kugororokana ntaryo. Uhoraho, nyibukana imbabazi ugirira abantu bawe, ungenderanira agakiza kawe, kugira ngo mbone ugutotahara kw'abo watoranije, mpimbarwe n'umunezero w'abantu bawe, niratane n'ishamvu yawe. Twaracumuye nka ba sogokuruza, twaragabitanije, twakoze ivyaha. Ba sogokuruza ntibatahuye ibitangaza vyawe wakoreye muri Egiputa, ntibibutse isinzi ry'imbabazi zawe, ariko bagaraririza ku kiyaga, nico kiyaga gitukura. Yamara kubw'izina ryayo irabakiza, kugira ngo imenyekanishe ubushobozi bwayo bukomeye. Ikankamira ikiyaga gitukura kirakama, nuko ibacisha hari bwina nko mu bugaragwa. Ibakiza ukuboko k'umwasi wabo, irabacungura, ibakura mu kuboko k'umurwanizi. Amazi arengera ababisha babo, ntihasigara n'umwe. Maze bizera amajambo yayo, baririmba ishimwe ryayo. Ariko bibagira n'ingoga ibikorwa yakoze, ntibarorera ko ishitse imigabo yayo.
ariko bipfuriza cane mu bugaragwa bagerageza Imana mu karere. Ibaha ico basavye, ariko imitima yabo yishiramwo konda. Kandi bagiririra Mose ishari aho bari bashagaje na Aroni uwera w'Uhoraho. Isi irasama imira Datani iteranira ku bantu ba Abiramu. Umuriro udomekwa mw'ikoraniro ryabo, ikirimi cawo kigiza abanyakibi. Bashurira imasa i Horebu basenga igishushanyo bavugutiye mu nkero. Uko niko bakavye icubahiro cabo, igishushanyo c'imfizi irisha ubwatsi. Bibagira Imana umukiza wabo yakoreye ibikomeye muri Egiputa, yakoreye ibitangaza mu gihugu c'Ihamu n'ibiteye ubwoba ku kiyaga gitukura. Bituma ivuga bizobahonya, kandi iba yarabahoneje iyaba Mose watoranijwe nayo atahagaze imbere yayo mu gihengeri kugira ngo asubize inyuma uburake bwayo yoye kubahonya. Kandi bagaya igihugu c'igikundiro, ntibizera ijambo ryayo, ariko bidodombera mu mahema yabo, ntibumvira Uhoraho. Bituma amanika ukuboko arabarahira yuko azobatsinda mu bugaragwa, kandi ko azotsinda uruvyaro rwabo mu mahanga, akarushwiragiriza mu bihugu. Kandi bifatanya n'Abayali Peyori barya ivyaterekerejwe imizimu. Uko niko bamurakishije ibikorwa vyabo, ikiza kirabubira. Maze Finehasi ava hasi ashitse urubanza rwaciwe, ikiza kirashira. Abiharogwako nko kugororoka ukurunganwe rugenda rukurikira urundi gushitsa ibihe bidashira. Kandi barakiriza Uhoraho ku mazi y'i Meriba, bituma Mose aterwa ivyago ku bwabo, kuko bagararije mpwemu w'Uhoraho, bituma Mose avugisha akanwa kiwe ibitabereye. Kandi ntibahonya amahanga nk'uko Uhoraho yabageze. Ariko bivangavanga n'amahanga, biga ingeso zayo. Baba basavyi bigirwamana vyayo, bibahindukira umutego. Mbere batanga kw'ibimazi abahungu babo n'abakobwa babo, babaha abadayimoni, bavisha amaraso y'aberanda, niyo maraso y'abahungu babo n'ay'abakobwa babo, abo batanze kw'ibimazi, babaha ibigirwamana vy'i Kanani, igihugu gihumanywa n'amaraso. Uko niko bandujwe n'ibikorwa vyabo, bagenda bahurumba nk'ibimaka mu ngeso zabo. Bituma uburake bw'Uhoraho buziriringira abantu biwe, yanka urunuka ishamvu yiwe. Abashira mu maboko y'abanyamahanga, ababanka barabaganza. Kandi abansi babo barabahahaza, bamarwa igabo, baba munsi y'ukuboko kwabo. Yahora abakiza kenshi, ariko bakamugarariza mu migabo yabo, bagacishwa bugufi bw'ukugabitanya kwabo. Yamara yashira umutima ku mubabaro wabo, uko yumvise ukutakamba kwabo. Akabibukira isezerano yabasezeraniye, akagarukana umutima nk'uko isinzi ry'imbabazi ziwe riri. Agatuma batera akagongwe ababajanye kw'inyagano bose. Udukize Uhoraho Mana yacu, udutororokanye mu mahanga, kugira ngo dushime izina ryawe ryera, twirate ishimwe ryawe. Uhoraho Imana y'Abisirayeli nashemagizwe, nk'uko vyamye uhereye kera hose, ugashitsa ibihe bidashira. Kandi abantu bose nibavuge bati amen, haleluya. Igitabo ca 5, Zaburi 107. Nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Abacunguwe n'Uhoraho nibavuge batyo, abo yacunguye akabakura mu kuboko k'umwansi, akabatororokanya mu bihugu, iburasirazuba n'iburengerazuba, iburaruko no ku kiyaga. Bayerereye mu bugaragwa, mu nzira ica mu karere, ntibabona igisagara co kubamwo. Bishwe n'inzara n'inyota, imitima yabo igwa isari. Maze batakambira Uhoraho muri ayo magorwa yabo, abakiza amarushwa yabo. Abarongora mu nzira igororotse, kugira ngo bashike mu gisagara co kugereramwo.
abo nibashimira Uhoraho kugira neza kwiwe n'ibikorwa bitangaje yakoreye abana b'abantu. Kuko ahaza umutima ufise inyota, n'umutima ushonje awuzuza ivyiza. Abandi bicara mu mwiza no mu gitutu c'urupfu, baboheshejwe umubabaro n'ivyuma, kuko bahagararije amajambo y'Imana, bagakengera imigabo y'isumba vyose. Kubw'ivyo ituma imitima yabo icishwa bugufi n'ubutame, bagatemba ntihagire ubatabara. Maze batakambira Uhoraho muri ayo magorwa yabo, abakiza amarushwa yabo. Abakura mu mwiza no mu gitutu c'urupfu, aca iminyororo yabo. Abo nibashimira Uhoraho kugira neza kwiwe n'ibikorwa bitangaje yakoreye abana b'abantu. Kuko yamenye inzugi z'imiringa, akavunagura ibihindizo vy'ivyuma. Ibijuju bibabarizwa ibicumuro vyavyo n'ukugabitanya kwavyo. Imitima yabo ihura ivyo kurya vy'imyuga yose, bakegera amarembo y'urupfu. Maze batakambira Uhoraho muri aya magorwa yabo, abakiza amarushwa yabo. Arungika ijambo ryiwe, akabakiza indwara, akabakiza kuja mu vyobo vyabo. Abo nibashimira Uhoraho kugira neza kwiwe n'ibikorwa bitangaje yakoreye abana b'abantu. Nibatange ibimazi vyo gukenguruka, bakwiza ibikorwa vyiwe mu kuvuza impundu. Abamanuka baja mu kiyaga, bakagendera mu mato, bakadandariza mu mazi agaranzutse, abo babona ibikorwa vy'Uhoraho n'ibitangaza vyiwe mw'idamba. Kuko avuga ijambo, akavyura inkubi y'umuyaga, ishira hejuru imifunda yaho. Baraduga bakaja nko kw'ijuru, barasubira bagacokera bakaja nk'ibwina. Imitima yabo ikayagishwa n'umubabaro. Bakazungazunga hirya nino, bakadandabagirana nk'imboregwa, ubwenge bwabo bwose bukazimira. Maze batakambira Uhoraho muri ayo magorwa yabo, abakiza amarushwa yabo. Inkubi y'umuyaga ayihindura agahwekere, bituma imivunda yaho itekereza. Maze banezerezwa nuko habaye agacerere, agaheza akabashikana mu cambu bagomba. Abo nibashimira Uhoraho kugira neza kwiwe n'ibikorwa bitangaje yakoreye abana b'abantu. Nibamushemagirize mw'ikoraniro ry'abantu, bamushimire aho abakuru bicaye. Ahindura inzuzi ubugaragwa, n'amasoko yahindura ahagadutse. Igihugu kimera agihindura akarere k'umunyu kubw'ivyaha vy'abahaba. Kandi ahindura ubugaragwa ikidengeri, n'ahagadutse ahahindura amasoko. Aho nihagerera abashonje, kugira ngo bubake igisagara co kubamwo, babibe imbibe, batere imizabibu, kugira ngo bironkere ivyeze bikikimvye. Akabaha umugisha, bakagwira cane, ntakundira inka zabo ko zikeha. Kandi iyo bagerutse, bagahitamishwa no guhazwa n'amagorwa n'umubabaro, asuka akengerwe ku bahambaye, abayerereza mu bigunda bitagira inzira. Agashira hejuru umukene, amukuye mu marushwa, akamugwiriza imiryango nk'umukuku. Abagororotsi bazobibona banezerwe, ubugaba bwose bwizibe akanwa. Ugira ubwenge wese azoshira umutima kuri ivyo, kandi bazokwitegereza imbabazi z'Uhoraho. Zaburi y'108. Iyi ndirimbo yitwa Zaburi ni ya Dawidi. Mana umutima wanje urahamye, ndaririmba, mbere ndaririmbisha ishimwe ubwiza bwanje. Kembe n'inanga nimwikangure, nanje ubwanje nzokwikangura ntanga umutwenzi. Uhoraho nzogushimira mu moko, nzokuririmbira ishimwe mu mahanga. Kuko imbabazi zawe ari nyinshi zigera hejuru y'amajuru, ukuri kwawe gushika no mu bicu. Mana nushigwe hejuru y'amajuru, icubahiro cawe kibe hejuru y'isi yose.
kirisha ukuboko kwawe kw'iburyo ugishure kugira ngo abo ukunda barokorwe. Imana yavugiye ahera hayo iti nzogabura Shekemu mvuze impundu kandi nzogaburisha amabanga umwonga w'i Sukoti. Gileyadi nahanje, umuryango wa Manase ni uwanje, uwa Efurayimu niwo ukingira umutwe wanje, uwa Yuda niwo cumu ry'ubugabe bwanje. I Mowabu niho cogero canje, Edomu nzohashiburirako inkweto, i Filisitiya nzohihaya mvuza impundu. Ninde azonshikana mu gisagara gikwikijwe n'uruzitiro rukomeye? Ninde azonshikana muri Edomu? Si wewe uzonshikanayo, Gamana wadutaye? Si wewe uzonshikanayo, Gamana utajana n'ingabo zacu? Udutabare umurwanizi, kuko gutabara kw'abantu ari ukubusa. Imana izodukoresha ivy'ubuhizi, kuko ariyo izosiribanga abagwanizi bacu. Zaburi y'109. Iyi zaburi yahawe mukuru w'abaririmbyi ni iya Dawidi. Mana mpora mpimbaza, reka kwihoza, kuko akanwa k'umunyakibi kanyasamiye bo n'ak'ingunge. Bambarije ururimi rw'ibinyoma, bankikije amajambo y'urwanko, bandwanije atanyanduruko. Urukundo rwanje bagwishuye kuba abagwanizi banje, ariko jeho nitwararise gusenga. Ku neza nabagiriye banyishuye inabi, ku rukundo banyishuye urwanko. Umwe kuganzwa n'umunyakibi, bamugwanizi ahagarara iburyo bwiwe. Niyacirwa urubanza asohoke rumutsinze, ugusenga kwiwe gucika icaha. Imisi yiwe nibe mike, ububwiriza bwiwe busubiremwo uwundi. Abana biwe babe impfuvyi, umugore wiwe abe umupfakazi. Abana biwe babe inyererezi, basegerereze, banuranure utwo kurya kure y'umusaka w'iwabo. Umwishuza aza kume ivyo yari afise vyose, inyambukira zinyage ivyo yacumukuriye. Ntihaze hagire uba akimugirira agasoni, ntihaze hagire uba bari impfuvyi ziwe. Uruvyaro rwiwe ruze rurandurwe, mu gihe c'abuzukuru biwe izina ryiwe rize risibanganywe. Kugabitanya kwa basekuruza nikwibukwe n'Uhoraho, ivyaha vya nyina vyoye gusibanganywa. Bibe imbere y'Uhoraho ubudasiba, kugira ngo arandure ukwiburwa kwabo, agukure mw'isi. Kuko wa wundi ataruha yibuka kugira ikigongwe, ariko yahama umworo n'umukene, n'ufise umutima umenetse ngo abice. Yakunda kuvuma bukamusubirako, kandi ntiyanezerererwa guhezagira kukaba kure yiwe. Kandi yambara kuvuma nk'umwambaro wiwe, kumuja mu nda nk'amazi, kumuja mu magufa nk'amavuta. Ni kumuhindukire nk'impuzu yambara, n'umukanda ahora akenyeza. Iyo aba ariyo ngero Uhoraho agerera abagwanizi banje, n'iyo abavuga nabi ubugingo bwanje. Ariko weho Uhoraho Umwami, kubw'izina ryawe unkorere ivyiza, undokore, kuko imbabazi zawe ari nziza. Kuko ndi umworo nkaba umukene, kandi umutima wanje ukomerekeye muri jewe. Nkamanganye nk'igitutu kirehutse, nkunkumuwe nk'uruzige. Amavi yanje adendebuwe no kwisonzesha, umubiri wanje umazwe inkomezi n'umunanu. Kandi mpindukiye babandi agakengerwe, uko bambonye bazunguza imitwe. Ntabara Uhoraho Mana yanje, unkize nk'uko imbabazi zawe ziri, kugira ngo bamenye yuko ari vyatewe n'ukuboko kwawe, ko ari wewe Uhoraho wabikoze. Nibapfe kuvuma, ariko weho umpezagire, nibava hasi bazomaramara, ariko umusavyi wawe azonezerwa. Abansi banje nibambikwe agateterezo, bambara isoni zabo nk'umutamana.
ndashimisha Uhoraho cane, akanwa kanje mbere nzomushimira hagati mw'ishengero. Kuko azohagarara iburyo bw'umukene ngo amukize, abacire kw'iteka ubugingo bwiwe. Zaburi y'110. Zaburi ya Dawidi. Uhoraho yabariye umwami wanje ati cara iburyo bwanje ushitse aho nzohindurira abansi bawe indava y'ibirenge vyawe. Uhoraho ari Siyoni azoshingiriza kure inkoni y'ububasha bwawe, ganza hagati y'abansi bawe. Abantu bawe bitanga babikunze ku munsi ugomora ingabo zawe, abasore bawe baza aho uri nk'ikime, bashazishije ukwera bavuye mu nda y'agatondotondo. Uhoraho ararahiye ntazokwicuza, atura umuherezi ibihe bidashira mu buryo bwa Melekisedeki. Umwami Imana ihagaze iburyo bwawe, izotobekeranya abami ku munsi w'uburake bwayo. Izocira imanza mu mahanga, ihuzuza imivyimba, izomenagura imitwe mu bihugu vyinshi. Umwami azonywa ku mugezi agenda mu nzira, nico gituma azoshira umutwe wiwe hejuru. Zaburi 111. Haleluya. Nzoshimisha Uhoraho umutima wanje wose mw'ikoraniro ry'abatunganye no mw'ishengero ryabo. Ibikorwa vy'Uhoraho birahambaye, biseswa n'abo bihimbara bose. Igikorwa ciwe ni icubahiro n'ubwiza, ukugororoka kwiwe kwamaho ibihe bidashira. Yatumye ibikorwa vyiwe bitangaje vyibukwa. Uhoraho ni umunyabuntu yuzuye imbabazi. Yagaburiye abamwubaha, azokwama yibuka isezerano ryiwe. Yerekesheje abantu biwe ubushobozi bw'ibikorwa vyiwe, kubaha umwandu w'abanyamahanga. Ibikorwa vy'intoke ziwe n'ukuri no kuroranya, amabwirizwa yiwe yose arahamye. Arashinzwe gushitsa ibihe bitazoshira, yakorewe mu kuri no mu kugororoka. Yarungikiye abantu biwe ugucungurwa, yageze isezerano ryiwe ku bihe bidashira. Izina ryiwe ni ryera kandi ni iry'igitinyiro. Kubaha Uhoraho ni itanguriro ry'ubwenge, abakora ivyo bafise ubwenge bushitse, ishimwe ryiwe ryamaho ibihe bidashira. Zaburi y'112. Haleluya. Hahirwa uwubaha Uhoraho, agahimbarwa cane n'ivyagezwe vyiwe. Uruvyaro rwiwe ruzoba abanyenkomezi mw'isi, umuryango w'abatunganye uzohabwa umugisha. Ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwiwe, kugororoka kwiwe kwamaho ibihe bidashira. Abatunganye umuco bakira mu mwiza, wakira umunyabuntu yuzuye imbabazi kandi w'umugororotsi. Hahirwa ugira neza, akagurana abandi, agakora ibikorwa vyiwe uburyo butunganye. Kuko atazokwigera anyeganyizwa, umugororosi azokwibuka ibihe bidashira. Ntazotinya inkuru mbi, umutima wiwe urahamye, wizigiye Uhoraho. Umutima wiwe urahamangiye, ntazotinya gushitsa aho azokwibonera abansi biwe. Yatanze isabagire, yahaye abakene, ukugororoka kwiwe kwamaho ibihe bidashira. Ihembe ryiwe rizoshirwa hejuru mu cubahiro. Umunyakibi azobiraba ababare, azoryanya insya z'amenyo, ahwere mu kajisho, ico umunyakibi yifuza kizobura. Zaburi y'113. Haleluya. Yemwe basavyi b'Uhoraho, nimushime, nimushime izina ry'Uhoraho. Izina ry'Uhoraho rishemagizwe, uhereye none ugashitsa ibihe bidashira. Uhereye izuba rirasira, ugashitsa iyo rirengera, izina ry'Uhoraho rikwiye gushimwa. Uhoraho ari hejuru y'amahanga yose, icubahiro ciwe kiri hejuru y'amajuru. Ninde ahwanye n'Uhoraho Imana yacu, afise intebe yiwe hejuru cane,
akicishiriza bugufi kuraba ivyo mw'ijuru n'ivyo mw'isi. Akura umugorwa mu mukungugu, ashira hejuru umukene amukuye mu mwavu, kugira ngo amwicarikane n'abahambaye, abahambaye bo mu bantu biwe. Uwari yaragumbashe amuha kubaka urugo, ari nyina w'abahungu anezerewe. Haleluya. Zaburi y'ijana na cumi na kane. Hamwe Abisirayeli bava muri Egiputa, hamwe ab'inzu ya Yakobo bava mu bantu b'ururimi rudebagura, Abayuda bahindutse ahera h'Imana, Abisirayeli bahindutse ubwami bwayo. Ikiyaga kibibonye kirahunga, Yorodani rusubizwa inyuma. Imisozi miremire yikina amatavu nk'amapfizi y'intama, n'uturambi nk'imyagazi yazo. Ubaye iki gaba kiyaga we guhunze, nawe Yorodani kusubiye inyuma? Namwe misozi miremire ko mwikina amatavu nk'amapfizi y'intama, namwe turambi ko mwikina amatavu nk'imyagazi. Ewe si, hindira agashitsi imbere y'umwami, imbere y'Imana ya Yakobo, yahinduye igitandara ikidengeri, yahinduye isare isoko y'amazi. Zaburi y'ijana na cumi na gatanu. Ntaba ari twebwe Uhoraho, ntaba ari twebwe, ariko izina ryawe aba ari ryo uha icubahiro, kubw'imbabazi zawe n'ukuri kwawe. Ni iki gituma abanyamahanga babaza ngo Imana yabo iri hehe? Ariko Imana yacu iri mw'ijuru, yakoze ibiyihimbaye vyose. Ibigirwamana vyabo ni feza n'izahabu, nibikorwa n'amaboko y'abantu. Bifise akanwa ntibivuga, bifise amaso ntibibona, bifise amatwi ntivyumva, bifise amazuru ntibimotegwa, bifise intoke ntaco bikorakora, bifise ibirenge ntibigenda, kandi ntibivugisha imihogo yavyo. Ababikora bazohwana navyo, mbere n'uvyizigira wese. Yemwe Bisirayeli, nimwizigire Uhoraho, niwe mutabazi wabo n'inkinzo yabo. Yemwe ab'inzu ya Aroni, nimwizigire Uhoraho, niwe mutabazi wabo n'inkinzo yabo. Yemwe abubaha Uhoraho, nimwizigire Uhoraho, niwe mutabazi wabo n'inkinzo yabo. Uhoraho aratwibutse, azoduha umugisha, azoha umugisha ab'inzu ya Isirayeli, azoha umugisha ab'inzu ya Aroni, azoha umugisha abubaha Uhoraho, aboroshe n'abahambaye. Uhoraho abagwize, abuhire, abagwizanye n'abana banyu. Muhawe umugisha n'Uhoraho yaremye ijuru n'isi. Amajuru n'amajuru y'Uhoraho, ariko isi yayihaye abana b'abantu. Abapfuye nibahimbaza Uhoraho, canke abamanuka baja ahantu h'agacerere. Ariko tweho tuzohora dushemagiza Uhoraho, uhereye none ugashitsa ibihe vyose. Haleluya. Zaburi y'ijana na cumi na gatandatu. Nkunda Uhoraho kuko yumvise ijwi ryanje no kwinginga kwanje, kuko yanteze ugutwi, nico gituma nzokwama ndamwambaza nkiriho. Ingoyi z'urupfu ziranyizingiriyeko, uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe, mbona ibyago n'umubabaro. Maze nambaza izina ry'Uhoraho, n'Uhoraho ndakwinginze rokora ubugingo bwanje. Uhoraho ni umunyabuntu kandi n'umugororotsi, eka Imana yacu ni inyembabazi. Uhoraho azigama abatungu, nacishijwe bugufi arankiza. Mutima wanje subira mu buruhukiro bwawe, kuko Uhoraho yakugiriye neza. Kuko Uhoraho wakijije ubugingo bwanje urupfu, amaso yanje ukayakiza amosozi, n'ibirenge vyanje ukabikiza gutsitara. Nzogendera mu nyonga z'Uhoraho mw'isi y'abakiriho. Nari nizeye hamwe navuga, ninarababajwe cane, nkavuga ndandamutse, ntabantu bose n'abanyabinyoma. Ivyiza Uhoraho yangiriye vyose
ndabimwishura iki? Ndabira igikombe c'agakiza nambaza izina ry'Uhoraho. Uhoraho nzomushitsa kw'amasezerano yanje, mbere nzoyashitsa mu maso y'abantu biwe bose. Urupfu rw'abakunzi biwe n'urw'igiciro mu nyonga z'Uhoraho. Uhoraho, nukuri ndumusavyi wawe, umwana w'incoreke yawe. Wankuye mu ngoyi. Nzogushikanira ikimazi co gukenguruka nambaza izina ry'Uhoraho. Uhoraho nzomushitsa kw'amasezerano yanje, mbere nzoyashitsa mu maso y'abantu biwe bose, mu nyubakwa zo ku ngoro y'Uhoraho, hagati muri wewe Yerusalemu. Haleluya. Zaburi 117. Yemwe banyamahanga mwese, nimushime Uhoraho, yemwe mw'amoko yose nimumuhimbaze, kuko imbabazi atugirira ari nyinshi, kandi ukuri k'Uhoraho kwamaho ibihe bidashira. Haleluya. Zaburi 118. Nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Abisirayeli nibavuge bati imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Ab'inzu ya Aroni nibavuge bati imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Abubaha Uhoraho nibavuge bati imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Hamwe nari mu mubabaro nambaje Uhoraho. Uhoraho aranyitaba, ashira ahantu hagutse. Uhoraho ari mu ruhande rwanje, sinzotinya, none umuntu yoshobora kungira iki? Uhoraho ari mu ruhande rwanje, arantabara, nico gituma nzokwibonera abanyanka. Kugira Uhoraho ubuhungiro kuri n'ikimazi kuruta kwizigira abantu. Kugira Uhoraho ubuhungiro kuri n'ikimazi kuruta kwizigira abahambaye. Amahanga yose yantanze irya nino, mw'izina ry'Uhoraho ndayarandura. Yantanze irya nino, eka mbere yantanze irya nino, mw'izina ry'Uhoraho ndayarandura. Yantanze irya nino nk'inzuki, yahwamye nk'umuriro w'amahwa, mw'izina ry'Uhoraho ndayarandura. Nararirijwe cane kugira ngo ntembe, maze Uhoraho arantabara. Uhoraho niwe nkomezi zanje, ni indirimbo yanje, kandi yahindutse agakiza kanje. Mu mahema y'abagororotsi hari ijwi ry'impundu n'iry'agakiza, kuko kw'iburyo k'Uhoraho gukora ivy'ubuhizi. Ukuboko kw'iburyo k'Uhoraho gushizwe hejuru, ukuboko kw'iburyo k'Uhoraho gukora ivy'ubuhizi. Sinzopfa ariko nzobaho, namamaze ibikorwa vy'Uhoraho. Uhoraho yampanye bikomeye, ariko ntiyangomoreye urupfu. Njishurira ibirimba vy'ukugororoka, ndabicemwo nshima Uhoraho. Ngiki ca kirimba c'Uhoraho, abagororotsi nibo bazogicamwo. Ndagushima kuko wanyishuye, ukampindukira agakiza. Ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse rigumya imfuruka. Ivyo vyavuye ku Uhoraho, kandi n'igitangaza mu maso yacu. Uyu niwo munsi Uhoraho yashizeho, turawunezererwako, tukawuhimbarirwako. Dukize turakwinginze, ewe Uhoraho, Uhoraho turakwinginze, uduhe kugubwa neza. Ashemezwe uje mw'izina ry'Uhoraho, tubahezagiriye mu ngoro y'Uhoraho. Uhoraho niwe Mana, kandi yaduhaye umuco, muboheshe ikimazi imigozi, mukijane ku mahembe y'igicaniro. Niwe Mana yanje, nzogushima, niwe Mana yanje, nzogushira hejuru. Nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Zaburi 119. Alefu. Hahirwa abagenda batunganye, bakagendera mu vyagezwe vy'Uhoraho.
hahirwa abitondera ivyo yihanikirije bakamurondeza umutima wose. Mbere ntaco kugabitanya bakora, bagendera mu nzira ziwe. Washinze amateka yawe kugira ngo tuyitonderane umwete. Icompa inzira zanje zigashikama kugira ngo nitondere ivyo washinze. Aho nzocirira umutima ku mabwirizwa yawe yose niho ntazomaramara. Nzogushimisha umutima utunganye ninamara kwiga imanza zawe ziroranye zibereye. Nzokwitondera ivyo washinze ntunte ngo mbe ruhebwa. Beti, umusore azokwezesha inzira yiwe iki? Azoyezesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe rivuga. Nakurondeje umutima wanje wose, ntukunde ko mpusha ngo mbe mu mabwirizwa yawe. Nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo noye kugucumurako. Uhoraho, uri uwo gushemagizwa, unyigishe ivyo washinze. Namamaje n'iminwa yanje imanza zose ziroranye z'akanwa kawe. Nanezererewe inzira y'ivyo wihanikirije nk'uko nezererwa ubutunzi bwose. Nzokwiyumvira amateka washinze kandi nzoshira umutima ku nzira zawe. Nzonezererwa ivyo washinze, sinzokwibagira ijambo ryawe. Gimeru, ugire neza umusavyi wawe kugira ngo mbeho, nanje nzokwitondera ijambo ryawe. Hwezesha amaso yanje kugira ngo mbone ibitangaza vyo mu vyagizwe vyawe. Ndi inyambukira mw'isi, ntumpishe amabwirizwa yawe. Umutima wanje umenaguwe n'igihahamizi, ugirira imanza zawe ziroranye ibihe vyose. Uhanye abibone aribo bivume bahusha bakava mu mabwirizwa yawe. Unkureko agakengerwe n'umugayo, kuko nitondeye ivyo wihanikirije. N'ahaba hambaye bicaye bangira imigabo, umusavyi wawe niyumvira ivyo washinze. Kandi ivyo wihanikirije navyo birampimbara, nivyo bajanama banje. Dareti, umutima wanje wamatanye n'umukungugu, nungire muzima nk'uko ijambo ryawe ryavuze. Nakwiganiye inzira zanje, uranyishura, ntunyigishe ivyo washinze. Untahuze inzira y'amateka washinze, niho nzokwiyumvira ibikorwa vyawe bitangaje. Umutima wanje ushongeshejwe n'umubabaro, ndemesha nk'uko ijambo ryawe ryavuze. Inzira y'ibinyoma nibe kure yanje, umpere ubuntu ivyagizwe vyawe. Mpisemwo inzira yo kuba umwizigirwa, nashize imanza zawe ziroranye imbere yanje. Namatanye n'ivyo wihanikirije, Uhoraho ntuntetereze. Nzogenda niruka mu nzira y'amabwirizwa yawe, aho uzokwigarurira umutima wanje. He, Uhoraho, ndangira inzira y'ivyo washinze, nanje nzoyitondera gushitsa kw'iherezo. Umpe gutahura, nanje nzokwitondera ivyagezwe vyawe, mbere nzovyitondera n'umutima wose. Uncishe mu nzira y'amabwirizwa yawe, kuko ariyo ampimbara. Uhindurire umutima wanje kuvyo wihanikirije, ariko si ku nyungu mbi. Ukebukishe amaso yanje, noye kuraba ibitagira ikimazi, ungirire muzima mu nzira zawe. Ushimangirire umusavyi wawe ijambo ryawe ryasezeraniwe abakubaha. Unkureko agakengerwe nama ntinya, kuko imanza zawe ari nziza. Nahahamiye amateka washinze, ungire muzima ukugororoka kwawe. Vawu, imbabazi zawe nizinshikeko, Uhoraho we, nizo gakiza kawe nk'uko ijambo ryawe rivuga. Niho nzobona ico nishura uwuntutse, kuko nizigira ijambo ryawe. Kandi ntunkure rwose ijambo ry'ukuri mu kanwa kanje, kuko nanye nizigira imanza zawe. Na ntaryo nzokwama nitondera ivyagezwe vyawe ibihe bitazoshira. Kandi nzogendana umwidegemvyo, kuko nama ndondera amateka washinze. Nzovugira imbere y'abami ivyo wihanikirije, simaramare.
kandi nzohimbarwa n'amabwirizwa yawe kuko ariyo nkunda. Nzotarikira amaboko amabwirizwa yawe kuko ariyo nkunda, kandi nzokwiyumvira ivyo washinze. Zayini. Wibuke ijambo wasezeraniye umusavyi wawe kuko wanyijigije. Iki nico kimara umubabaro mu marushwa yanje, nuko ijambo ryawe ryangize muzima. Abibone bantwengera cane mwijigo, ariko simpuba ngo uve mu vyagezwe vyawe. Uhoraho, mpora nibuka imanza zawe za kera nkiremesha. Ubushangashirwe buramfashe, mbutewe n'abanyakibi bareka ivyagezwe vyawe. Ivyo washinze vyambereye indirimbo mu nzu y'uburaro bwanje. Uhoraho, Mana, nibuka izina ryawe mw'ijoro, nkitondera ivyagezwe vyawe. Iki nico nahawe, ni ukwitondera amateka washinze. Heti. Uhoraho niwe mugabane wanje, navuze yuko nzokwitondera amajambo yawe. Ngukomeshereje ibobo umutima wanje wose, kugira ngo ntunge ungirire ikigongwe nk'uko ijambo ryawe rivuga. Ndiyumvira inzira zanje, ngahindurira ibirenge vyanje kuvyo wihanikirije, nkanyaruka sintebe kwitondera amabwirizwa yawe. Imigozi y'abanyakibi yanyizingiriyeko, ariko sinibagiye ivyagezwe vyawe. Mu gicugu nama mvyuka kugira ngo gushimire imanza zawe zigororotse. Ngendana n'abakubaha bose, n'abitondera amateka washinze. Uhoraho, isi yuzuye imbabazi zawe, ntunyigishe ivyo washinze. Teti. Uhoraho, wagiriye neza umusavyi wawe nk'uko ijambo ryawe rivuga. Ntunyigishe guhitamo neza no kumenya ubwenge, kuko nizeye amabwirizwa yawe. Ntarababazwa narazimira, ariko noneho nitondera ijambo ryawe. Uri mwiza kandi ugira neza, unyigishe ivyo washinze. Abibone bandemeye ikinyoma, ariko jeho nzokwitondera amateka washinze n'umutima wanje wose. Imitima yabo iyagayaga nk'ibinure, ariko jeho mpimbarwa n'ivyagezwe vyawe. Kubabazwa kwangiriye ikimazi, kugira ngo nige ivyo washinze. Ivyagezwe vyo mu kanwa kawe vyambereye agasumbajana k'amafeza n'amazahabu. Yodi. Intoke zawe nizo zandemye, nizo zambumvye, umpa ubwenge kugira ngo nige amabwirizwa yawe. Abakubahwa bazondaba banezerwe, kuko nizigiye ijambo ryawe. Uhoraho, ndazi yuko imanza zawe ari zigororotse, kandi yuko kuba umunyakuri ariko kwaguteye kumbabaza. Ndakwinginze imbabazi zawe zimara umubabaro, nk'uko ijambo ryawe riri wasezeraniye umusavyi wawe. Kugira neza kwawe kunshikeko, kugira ngo mbeho, kuko ivyagezwe vyawe ari vyo munezero wanje. Abibone nibamaramare, kuko bandementanirije ibinyoma, ariko jeho nzokwiyumvira amateka washinze. Abakubaha bampindukirire, kugira ngo bamenye ivyo wihanikirije. Umutima wanje utungane mu vyo washinze, noye kuzomaramara. Kafu. Umutima wanje udendebuwe no kwifuza agakiza kawe, ariko nizigira ijambo ryawe. Amaso yanje akobowe no kwifuza ijambo ryawe, nkibaza nti mbega uzomara umubabaro ryari? Kuko mpindutse nk'umukuza w'urusato umanitswe ku mwotsi, ariko sinibagira ivyo washinze. Mbega imisi y'ubugingo bw'umusavyi wawe ningahe? Abampama uzobacira kw'iteka ryari? Abibone badakurikira ivyagezwe vyawe banyimbiye ivyobo. Amabwirizwa yawe yose nayo kwizigirwa, bampamisha ibinyoma nuntabare. Bari bashigaje gatoya bakandandura mw'isi, ariko sinareka amateka washinze. Ngire muzima
nk'uko imbabazi zawe ziri, kugira ngo nitondere ivy'akanwa kawe kihanikirije. Ramedi. Ijambo ryawe ryama rihamye mw'ijuru gushitsa ibihe bidashira, Uhoraho. Ukwizigirwa kwawe kwamaho gushitsa ibihe vyose, washinze isi igumaho. Imanza zawe nizo zituma uyu munsi byose biriho, kuko byose ari abasavyi bawe. Iyaba ivyagezwe vyawe atari ivyo munezero wanje, ico gihe mba nararandukiye mu marushwa yanje. Sinzokwigera nibagira amateka washinze, kuko ariyo angirishije muzima. Ndi uwawe nkiza, kuko nama ndondera amateka washinze. Abanyakibi banderekeye kundandura, ariko jeho nzoshira umutima ku vyo wihanikirije. Nabonye yuko guhingurwa kose gufise aho kugarukira, ariko amabwirizwa yawe aragutse cane. Memu. Ewe kuntu nkunda ivyagezwe vyawe, nivyo ndimbura ukarinda bwira. Amabwirizwa yawe atuma duca abansi banje ubwenge, kuko na ntaryo yamana nanje. Mfise ubwenge buruta bw'abigisha banje bose, kuko ivyo wihanikirije ari vyo ndimbura. Ndusha batama ubwenge, kuko nitondeye amateka washinze. Nabujije ibirenge vyanje inzira mbi yose, kugira ngo nitondere ijambo ryawe. Sinzotirimuka mu manza zawe ziroranye, kuko ari wewe wanyigishije. Ewe kuntu amajambo yawe angengera mu magage, arusha ubuki gusosa mu kanwa kanje. Amateka washinze niyandonkesha ubwenge, nico gituma nanka inzira z'ibinyoma zose. Nuni. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Nararahiye ndarengwa yuko nzokwitondera imanza zawe zigororotse. Ndababazwa cane, Uhoraho, umbwire muzima nk'uko ijambo ryawe ryavuze. Uhoraho ndakwinginze, wemera amashikanwa y'akanwa kanje azanywe n'urukundo, kandi unyigishe imanza zawe ziroranye. Ubugingo bwanje buri ku maregarege imisi yose, ariko sinibagira ivyagezwe vyawe. Abanyakibi banteze umutego, ariko sinahushije ngo mve mu mateka washinze. Ivyo wihanikirije navyakiriye ngo bibe umwandu wanje n'ibihe bidashira, kuko ari vyo kanyamuneza ku mutima wanje. Nshize umutima wanje kugushitsa ivyo washinze ibihe vyose, gushitsa no kw'iherezo. Sameki. Nanka b'imitima ibiri, ariko ivyagezwe vyawe ndabikunda. Niwe bwihisho bwanje n'inkinzo yanje, nizigira ijambo ryawe. Mva iruhande mwa nkozi z'ibibi mwe, kugira ngo nitondere amabwirizwa y'Imana yanje. Umbere ubwishimikirizo nk'uko ijambo ryawe ryavuze, kugira ngo mbeho, noye kuzoteterezwa n'ivyizigiro vyanje. Undamire nzoba ndarusimvye, nze name ntumbera ivyo washinze. Wakengereye abahushagirika bose bakava mu vyo washinze, kuko ubugunge bwabo ataco bubamariye. Ukuraho abanyakibi bose bo mw'isi nk'inkamba ku cuma, nico gituma nkunda ivyo wihanikirije. Umubiri wanje uhindishwa agashitsi no kugutinya, kandi ntinya imanza zawe. Ayini. Nakoze ibigororotse n'ibiroranye, ntundekerane abampahaza. Wishinge kuzogirira neza umusavyi wawe, abibone ntibaze bampahaze. Amaso yanje akowe no kwipfuza agakiza kawe, n'ijambo ryawe rigororotse. Ugirire umusavyi wawe ibihwanye n'imbabazi zawe, kandi unyigishe ivyo washinze. Ndi umusavyi wawe mu bwenge, kugira ngo menye ivyo wihanikirije. Harageze Uhoraho agira ico akora, kuko bahinduye ubusa ivyagezwe vyiwe. Nico gituma nkunda amabwirizwa yawe, nkayarutisha izahabu, mbere naho yoba izahabu iramuye. Nico gituma niyumvira yuko amateka washinze yose atunganye, kandi nanka inzira yose y'ibinyoma. Ivyo wihanikirije n'ibitangaza
nico gituma umutima wanje uvyitondera. Guhishurirwa amajambo yawe kuzana umuco, guha abatunga ubwenge. Nasamitse akanwa ndahuzagizwa, kuko nifuza amabwirizwa yawe. Unkebuke ungirire ikigongwe, nk'uko umenyereye kukigirira abakunda izina ryawe. Gumiriza intambuko zanje mw'ijambo ryawe, ntihagire ikigabitanyo na kimwe kinganza. Uncungure unkure mu gahazo k'abantu, kugira ngo nitondere amateka washinze. Umurikishirize umusavyi wawe mu nyonga hawe, unyigishe ivyo washinze. Amaso yanje asendanisha inzuzi z'amazi, kuko batitondera ivyagezwe vyawe. Sade, uri umugororotsi uhoraho we, imanza zawe ziragororotse. Ivyo wihanikirije wabigeresheje ukugororoka no kwizigirwa k'ukuri. Ishaka ryanje rirandanduye, kuko abagwanizi banje bibagiye amajambo yawe. Ijambo ryawe ni icuma kiramuye, nico gituma umusavyi wawe arikunda. Nduwo hasi ndagayitse, ariko sinibagira amateka washinze. Ukugororoka kwawe n'ukugororoka kw'ibihe bidashira, ivyagezwe vyawe n'ukuri. Amarushwa n'intuntu biranshitseko, yamara amabwirizwa yawe niyo munezero wanje. Ivyo wihanikirije ni ivyo kugororoka ibihe bidashira, nk'ubwenge ubone kubaho. Kofu, ntakambishije umutima wose, unyishure uhoraho we, nzokwitondera ivyo washinze. Ndagutakambiye nkiza, kugira ngo nitondere ivyo wihanikirije. Umutwenzi utaratambika naratakambye, amajambo yawe niyo nizigiye. Abateramye batarakurana mu bishingo vyabo, mba ndi maso, kugira ngo ndimbure ijambo ryawe. Niwumva ijwi ryanje, uko imbabazi zawe zingana, ungire muzima uhoraho we, nk'uko imanza zawe zashinze. Abomekanye no kugabitanya baregereje, ariko bari kure y'ivyagezwe vyawe. Wowe uhoraho uri hafi, amabwirizwa yawe yose n'ay'ukuri. Uhereye kera namenyeshejwe n'ivyo wihanikirije, yuko washizeho itanguriro ryavyo kugeza ibihe bidashira. Reshi, shira umutima ku marushwa yanje undokore, kuko ntibagira ivyagezwe vyawe. Mburanire uncungure, ungire muzima nk'uko ijambo ryawe ryavuze. Agakiza kari kure y'abanyakibi, kuko batarondera ivyo washinze. Uhoraho, imbabazi zawe zirakomeye, ungire muzima nk'uko imanza zawe zashinze. Abampiga n'abandwanya ni benshi, ariko simpuba ngo mve mu vyo wihanikirije. Nabonye bava mw'isezerano ndashavura, kuko batitondera ijambo ryawe. Raba ingene nkunda amateka washinze, uhoraho ungire muzima nk'uko imbabazi zawe ziri. Ijambo ryawe ryose ripoperanirijwe mu kuri, imanza zawe zigororotse iyo ziva zikagera, zamaho ibihe bidashira. Shini, abahambaye bampamiye ubusa, ariko umutima wanje wubaha amajambo yawe. Nezererwa ijambo ryawe, nkuronse inyagano nyinshi. Nanka ibinyoma vyankurunuka, ariko ivyagezwe vyawe ndabikunda. Uko bukeye gushima ibiheta ndwi, gushimira imanza zawe zigororotse. Abakunda ivyagezwe vyawe bagira amahoro menshi, nta kibatsitaza bafise. Uhoraho, ndishimiye agakiza kawe, kandi nkora ivy'amabwirizwa yawe avuga. Umutima wanje witondeye ivyo wihanikirije, kandi ndabikunda bihebuje. Nitondeye amateka washinze n'ivyo wihanikirije, kuko inzira zanje zose ziri imbere yawe. Tawu, Uhoraho, ugutakamba kwanje nikwigire hafi imbere yawe, nk'ubwenge nk'uko ijambo ryawe ryavuze. Ukwinginga kwanje nigushike imbere yawe, undokore nk'uko ijambo ryawe ryavuze. Iminwa yanje ivuga ishimwe, kuko unyigisha ivyo washinze.
ururimi rwanje niruririmba ijambo ryawe, kuko amabwirizwa yawe yose ari ayo kugororoka. Ukuboko kwawe kwame kugabirije kuntabara, kuko natoranije amateka washinze. Uhoraho, nifuje agakiza kawe, kandi ivyagezwe vyawe nivyo bimpimbara. Ubugingo bwanje nibubeho, kugira ngo bugushime, imanza zawe zintabare. Narahuvye nk'intama izimiye, rondera umusavyi wawe, kuko ntibagira amabwirizwa yawe. Zaburi 120. Indirimbo yo mwiduga. Mu magorwa yanje natakambiye Uhoraho aranyishura. Uhoraho, kiza ubugingo bwanje iminwa ibesha n'ururimi rw'ingunge. Wa rurimi rw'ingunge we, azoguha iki, azoguhetera iki? Ni imyamisongo y'abahizi n'amakara y'igiti c'umurotemu. Ewe jewe ndagowe, kuko mba imesheki ndi nyambukira, nkaba mu mahema y'Ikedari. Umutima wanje wahereye kera ubana n'uwanka amahoro. Jeho ngomba amahoro, ariko iyo ngize ico mvuga bo bagomba intambara.